Igitigiri c'amasosiyete yakiriwe mu kiringo c'umwaka uheze cariyongereye nk'uko bivugwa na Didas Ngendakumana, umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe iterambere mu Burundi ADB. Ayo masosiyete rero ngo yiyemeje gutanga ubuzi burenga ibihumbi 31. Uhereye itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimwo, amasosiyete yanditswe ni 6,328. Ayo n'amasosiyete yanditswe muri uwo mwaka. Hanyuma hakaba biyemeje ko bazotanga ubuzi burenga ibihumbi 31. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa gatanu igenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2023 cyo kurabira hamwe ivyaranguwe n'ico kigo mu mwaka uheze, Didas Ngendakumana avuga ko icatumye ico gitigiri ciyongera ari uko bazanye ubuhinga bushasha bwo kwandika amasosiyete biciye ku buhinga bwa none. Si ivyo gusa ngo baratanga n'inyigisho zo guhamagarira abantu kuza kwandikisha amasosiyete yabo. Naho yabaye menshi twe twifuza ko aba menshi kurutaha, kuko biragaragara ko abarundi benshi batarijukira imigambi mwene yo gushinga amashirahamwe yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Urugero rero dushaka ntiturarushikira, mugabo yarabaye menshi koko ugereranije n'umwaka uheze. Imvo ni nyinshi, namwebwe murashobora kwiyumvira zimwe zimwe, ariko twe twiyumvira ko imvo ya mbere ari uko hashyizweho ubwo buryo bwo kuborohereza mu kwiyandikisha batarinze kwiyunguruza, kuko aho ari hose umwanya uwo ari wo wose ashobora kwiyandikisha. Hariho n'izindi mvo zijyanye n'ibikorwa tugenda turakora byo guhamagarira imigwi itandukanye y'abarundi, abagwaruka, abakenyezi n'abandi bose gushinga amashirahamwe. Ivyo bikorwa dukora byo kubahamagarira gushinga amashirahamwe, namwe bw'abamenyesha makuru mudufashije, turibaza ko biri mu byatumye benshi bahimirizwa kuza kwandikisha amashirahamwe bakavyitabira, bigatuma amashirahamwe aba menshi. Ku kibazo c'uko ubuzi ayo masosiyete aba yaremeye gutanga biheza bikaja mu ngiro, umuyobozi mukuru w'ikigo ADB avuga ko babikurikirana. Ivyakozwe n'uwo munyamitahe n'ubuzi yaremeye ko azotanga baraburaba, bakaraba abakozi ko bahari koko muri iryo shirahamwe, bagasaba mbere n'amafishi badekararira ko ikori umukozi nk'uko hari uwabajije icyo kibazo, bakaraba yuko mbere atangirwa na cotisation muri INSS. Ibyo byose iyo bikorwa hari impapuro muri iryo shirahamwe riba ryerekana ko bikorwa, abo bajeje kuraba ko ubwo burusho bwakoreshejwe neza, ko ivyemewe ari byo biriko birakorwa, barabiraba bagaheza bakadusaba ko tumuha rwa rupapuro rwemeza ko yubahirije ivyo yari yaremeye. Iyo ataruronse, iyo atabikoze, icambere ubwo burusho burahagarara, amategeko akurikizwa. Nayo kubijanye n'ibisata vyoshigwamwo imitahe kuruta ibindi mu kigo ADB bisunze amahangiro y'igihugu, bahamagarira abanyamitahe kuja mu bisata nk'igisata c'umuyaga nkuba, igisata c'ubutare n'agataka, uburimyi n'ubworozi, igisata c'ingenzi, hadashizwe inyuma igisata kijanye n'amahinguriro.